Rwanda udashoboye kuja kuri linye ya FPR Inkotanyi tinakakite barakumesa ntushobora kugwanya FPR Inkotanyi uri mu Rwanda ntigikunda c'est tout ko muri mu Burundi udashobora kuja ku murongo waciwe na CNDD-FDD va mu gihugu gende ureke ko bavyongera na Tanzania niko kuko udashoboye kuja ku murongo wa CCM va ugenda urondera yuja nabo rero nibareke kwirusha umutwe bareke gutakaza umwanya bivyimbye umutwe badashoboye kuja ku murongo cirombo yaciye nibagende niko munsi kumva Moise Nyarugabo yubahuka agahimiriza ngo abanyamurenge twiyamirize abarundi magingo tuzi yuko abarundi ata village nimwe barakora ko masaka abanyamurenge mugabo bagaca baha intebe y'icubahiro Red Tabara yabiciye abiwabo yabivye amatungo yabo mwanya munini baca bawumara bariko bigaya amajambo yo kuborosha imitima kugira ngo nibaze n'akajagari bakubwire ati handitswe ngo covuga tego kwere vraiment ahandatsinze FPR Inkotanyi baja gufata Kigali bafata u Rwanda binjiza abasoda babo aba infiltré mu nzira z'amadini sivyo moi je suis adventiste de adventiste l'église adventiste yarakoze cyane mu Rwanda sivyo donc harinjira aba pastori les soi-disant pasteurs barategura ama croisade ibikorane sivyo nta mupastori agenda gukora igikorana ari umwe agenda nabamuherekeje ugasanga n'amakorari abaririmbyi muri bajye baririmbyi bajya muherekeje ibi byarabaye no ngahe wacu mu Burundi none twe mu kutwemfiltra byagenze gute muri za 2023 sinje kure nje za 2023 ni haza abaririmbyi aba artiste baje ngo baje kunezereza abarundi ugasanga hinja abantu barenga 5000 waje no kuraba muri yo sare hariko haberamo concert show ugasanga n'abantu ibihumbi 200 bihari nabo bantu bahari n'abarundi answa de Rwanda baje bamuherekeje nabo tubona none baba bagiye c'est vrai na hantu heza ho guhungira mu idini iyo wakoze ivyaha na hantu heza ho guhungira mu idini ariko se wavyonze leta ucungira mu idini Ndaramukije abakunzi bakora dukurikirana ndababwira bwake canke mwiriwe bivanye naho muherereye murashobora kuba muri mu gihugu cacu Burundi canke se hanze igihugu nababwira bwakeye ko bari mu gitondo canke se bivanye naho uriko uradukurikirana canke n'amasaha uko ageze ndababwira bwake canke mwiriwe ni MC Benitare nko musanze mubizi ndi kumwe n'umusesanguze muri studio reka ndamuhe umwanya kugira ngo aturamikirize abakora dukurikirana karibu cyane urakoze cyane reka ndamutse amahoro y'Imana bari kwa dukurikirana wavuze ngo mwaramutse canke mwiriwe ubwo nyene biravana naho canke se n'umwanya uguriyemo kino kiganiro reka nanje ndabagohera ikaze muri kino kiganiro urakoze cyane yes reka twibandanyirize rero two turabaza ibibazo biko bigenda biraca muri no ntambara y'akarere two turabona manifestation ikibandanya canke se ikaba yaragabanuye umuvuduko muri Tanzania ariko nivyo ariko biravugwa mino misi ariko tukaba tuko turumva neza yuko hariho bavuga yuko harimo ama église yaba yivanze muri iyo manifestation nka catholique musulman n'ibindi nkuko twaratuvyumva mu Rwanda canke handi hose manifestation ziriko ziraba hariho ama église agenda abijamwo ubivuga ko ikibona musesanguzi bon urakoze cyane kubw'ico kibazo mu byukuri amadini abantu benshi tuyafata nk'inzira izo dushikana mu ijuru kubera ko ariko abazungu batwigishije abene kutuzanira aya madini baje batwigisha yuko aya madini ari umuyoboro mwiza tugomba gucamwo kugira ngo azodufashe gushika mu ijuru rero biratangaje cyane gose kuba umuntu yumva yuko amadini yivanze mu bintu bya politike hari ikiganiro nifuza ko vuba cyane ngiye gutanga ngo ndashikiriza abantu kivuga ngo la religion et la politique buriya ugiye kubiraba neza religion idini
na politike ntaho bitaniye. Kumbe ndaza kwinjira mu idonido mu kibazo wabajije kugira ngo abantu bagitahore gusumba, ariko mu nkundire ntangure nce muri iyi nzira je mbona ko yonyorohera kugira ngo bikunde abantu baze gutahura impamvu aya madini ariko yivanga cyane muri bino muri izi ntambara ziko ziraba mu karere k'ibiyaga binini. Ikintu ca mbere nomenyesha badukurikirana nuko amadini ya gikirisu cyane cyane abazungu batuzaniye ni yindi nzira mu bisanzwe bashatse gukoresha kugira ngo bizoborohere kuguma badukoroniza. Ni yindi nzira mu by'ukuri bashatse kugira ngo bizorohere kuguma badukoroniza. Hari umutamara yavuze ngo umunsi ngo ho kugwa ikigira 10 mu madini nta dini na mujyo sigara amadini yose yoca yugara urumva. So umuntu afatiye kuri ico rero arashaka kuvuga yuko ari bwa bukoroni bwazana amagi zana amasoro ubukibandanya mugabo babucishije mu nzira y'amadini. Ikindi kandi nomenyesha badukurikirana nuko batuzanye nk'amadini kugira ngo ndabite gute batwica imitima batworoshe batwereka yuko batweretse ibizira mu buryo bw'iranda mugabo ugiye kubiraba neza bijya bizira ku munyafrika ku bazungu abo ntabwo bizira sivyo. Ibi bitongo na makomande maniki tusa amadekaloge uzosanga mu bazungu wabo adakonta. Sinzi ko muganira n'abari muri bijya bihugu by'abazungu sivyo. Isice no en Afrique usanga ama église menshi kankuremo katolike bo baragerageza kubirespecta mugabo andi ama église menshi yabitungo na ba protestant binjira muri kanisa 2 bagataha abatakara ni saa 6 ariko kandi na premier barasubirayo kugeza ku mugoroba. Nuko ubwo mwanya bikorwa bawugenje gute ona aboli sibyo. Donc umwanya munini baca bawumara bariko bigaya amajambo yo kuborosha imitima kugira ngo nibaze n'akajagari bakubwire ati handitswe ngo cyo tego kwere vraiment ahandatsinzwe urumva. So ibi rero muri Tanzania uvuze ngo Eglise Katolike yarabigizemo uruhara sivyo. Reka ntangure kuri Kongo none ntangure kwanza mu Rwanda sivyo. Buriya FPR inkotanyi baja gufata Kigali bafata u Rwanda binjiza abasoda babo aba infiltré mu nzira z'amadini sivyo. Moi je suis adventiste de adventiste. L'église adventiste yarakoze cyane mu Rwanda sivyo. Donc harinjira abapastori descendants pasteur barategura ama croisade ibikorane sivyo. Nta mupastori agenda gukora igikorana ari umwe agenda n'abamuherekeje ugasanga n'amakorari abaririmbyi muri bajye baririmbyi bajya muherekeje wasanga harimo amaniga abiza makarashnikov urumva ugasanga harimo abagwanyi bagiye hehe Kigali indwi ya mbere indwi ya kabiri urabasakara abakozi b'Imana ntigikunda n'amareta yacu hari ukuntu rero aya madini ayorohereza akayafata nk'ari ibintu biri sacre kukaba nkako twigishijwe ko ari ibintu biri sacre rero barinjiza abagwanyi muri zo nzira n'umukozi w'Imana yatwaye ikorari barinjiye n'imizigo y'abaririmbyi yibereyemo amakarashnikov amagrenade hamwe ubutumwa bukavugwa bikabandanya. Ibi byarabaye no ngahe wacu mu Burundi none twe mu kutwemfiltra byagenze gute muri za 2023 sinje kurenje za 2023 ni haza abaririmbyi aba artiste baje ngo baje kunezereza abarundi ugasanga hinja abantu barenga 5000 waje no kuraba muri yo sare hariko haberamo concert show ugasanga n'abantu 2000 bihari nabo bantu bahari n'abarundi anso ari Rwanda baje bamuherekeje nabo tubona none baba bagiye he. So l'Eglise catholique muri Congo ibi ndiko ndavuga ndiko ndasubiramwe ibyo twavuze kenshi ibyagaragaye kumbura abatabyumvise banabimenye hagi hafatigwa ibigwanisho byinshi mu maparuwasi ya Eglise Catholique by'inyeshambaza ya M23 notama nka za Masisi za Warikare
aho n'ahantu bagenda batora ibigwanisho by'inyeshamba Yego. hari naho ntovuga bagiye basanga aho bita ngo nahera h'Imana hibereye amaniga himba bahanyegeje babonye ko bahasagirijwe baca babafata ati kubera ko hajya arahera badashobora kuhagera Yego. baca bahashira abagwanyi n'inkoho bagiye ahera h'Imana Yego. kandi Imana ntaco yabagize Imana ntigihanira mwidini Yego. so bivuze ngo rero mu by'ukuri aya madini sinje kuvuga ngo amadini mabi Yego. wapi mugabo abazungu bafise intumbero yo kutugwizamwo amadini kugira ngo batworoshe imitima batujye batwicaye ko baduhondesha ibyanditswe Yego. so Tanzania naho rero kumbure byaravuzwe cyane yuko l'Eglise catholique yabigizemwo uruhara mu buryo bumwe n'ubundi ariko uburyo ngiye kuvugamwo nuko kuntu wanashaka no mu paroisse ya Eglise catholique Yego. ubu hariko ari misako bariko barahasanga abanyakenya benshi Yego. mu maparoisse batagira ibyangombwa muri babandi babomona imipaka binja bagira bagenda gufasha manifestation cyangwa se insurrection aba Tanzania c'est vrai na hantu heza ho guhungira mu idini Yego. iyo wakoze ibyaha Uhungira muri na hantu Eglise. heza ho guhungira Yego. guhungira mu idini ariko se wabyonze leta ucungira mu idini Bibaza. kirabuza ko bagusangayo ngo baguhane Oya. so ibi rero ni ibintu mu by'ukuri ama eglise ariko arakora bitameze neza franchement parlant biriko biranatuma abayoboke batari bake baya madini bacika ivutu kuko urumva we ntuzomubwira ngo ntukice agaca ko nawe pastori uri kurica Kurakingira abagwanyi. patiri uri kurica canke abishe wewe ni uri kuri abanyegeza Yego. none azokuma ko kwica ari cagute ntuzamubwira ngo ntukagire mugenzi wawe ikibi agaca kubona ahubwo imipanga ariko atema abantu ibikwa mwikanisa ahera h'Imana Yego. urumva ibiro ni ibintu bakagomba mu by'ukuri kurabira hagufi bakikubita gashi kuko biriko biranatirimutsa bamwe mu bayoboke babo ikindi novuga ni giki aha muri Tanzania Eklezia Gatolika iravugwa mu kuravitaya aba manifesta donc ravitaillement za manifesta nyinshi zatangwa na religion catholique umuntu agace baza ati none mu by'ukuri eglise basi sina societe civile basi batume babesha ngo nishira hamwe ridaharanira inyungu za leta nishengero rijejwe kubwira abantu ubutumwa bwiza rikiza imitima ugaca usanga ryaje kwivanga mu kibazo ca leta aho umuntu acaye baza ikibazo mu by'ukuri baronderayo iki ni izihe mpamvu ziko ziratuma amadini hano mu karere k'ibiyaga binini bariko bariyemplika muri bino bibazo by'aya mareta aha rero ncangirwa ko ntanga umuco directement ndashaka ndabamenyeshe yuko la plupart y'aya madini aya madini ya gikirisu inkomoko yayo ntihajya mu bihugu by'abarengero sibyo niyo amadini menshi akomoka izi za katolike za adventiste za anglikane metodiste abatemo do jehova ni hariya mu bihugu by'abarengero sibyo nibo barepresenta kandi ndababwiza ukuri hari ukuntu bavuze ngo ntambe bikizwa sinzi umuntu n'umusa bivuga ngo ntambe bikizwa nimbeba canke n'inyabo sinzi twasomye igisoma ngo hunde lahaje bavuga ngo vunde ngavuye imaka vunde nakayabu kitwa vunde kavuye imaka ukare kavuye kwihana nikazosubira kujya imbeba amakageze ko makabana imbeba ikubituka vunde ati mana we ndarari inzara vraiment ndiko ndabona injya hajya ahera ariko ni Imana yimpaye buriya vunde ivuga yakikoreye ko sibyo n'aba barengero rero buriya gukizwa kuri bo biragoye cyane yego abenshi bazotubera ibiraro twebwe abanyafrika batuzaniye ibyo bita ubutumwa bwiza mugabo bobo kuri bo mbona umengana ubutumwa bubi so aya madini rero akomoka muri bijya bihugu by'abarengero jembe no samarita yacu yuko yo yarabira hagufi akayarabira hagufi kabisa kuko
ntivyogorana yuko bajya batwara bijya bihugu by'abarengero boyakoresha kuyakoresha biri very simple biroroshe cyane gose kumva yuko yotegeka umusenyeri kanaka canke representative w'idini kanaka ati yamara narungitse abahungu banje kunuko rabingene bagenza ibyo ni ibintu byoroshye cyane gose aya mareta yacu rero akagomba kugira iki kuyarabira hano hafi aya madini ndayibutse kandi yuko amadini menshi mu mareta yacu menshi ibintu byabo biba biri exonere ibintu byabo biba biri exonere sivyo kwinjiza amamodoka nta makori bari ariko kandi kwege tutokibaza yuko amamodoka bashobora kwinjiza rimwe amakarashinikove n'izindi n'andi ma ministeri atandukanye so sindi ko ndavuga ngo amadini murantunga sindi ko ndavuga ngo amadini ahahazwe bigende gute oya je nsaba yuko arabigwa hafi neza cyane kuko nimba idini rimwe abiri atatu ariko aravugwa muri destabilisation y'akarere ubwo uca wumva yuko kare mu mpene ariko kare no mu ntama uko bagomba gufata munyepolitike n'abari ko bagomba gufata n'umunyedini neza cyane kubera ko nta munyepolitike yemewe kurenganywa mugabo baramwiga ko neza n'aba banyedini rero ni biza yuko babigako jewe mumbabarire ntanga karorero hani wacu hariho amakuru nigeze guhabwa yuko hariho umupasitori aha mu Burundi umupasitori afise idini hano mu Burundi mugabo akorana na system yo kujya Kanyaro no kuvuga weekend abari ngahe Bujumbura mugabo après weekend ashasimbira kujya Kanyaro urumva tutabisha na vraiment wozo kwitwa kuri uri umwungere w'intama utazibira ruhande uza uje kuvuga ubutumwa no gutera ca 10 afa après unasepa nimwumva ibyo mvuga izo ntama niyavunika wozo umenya gute ko yavunitse kugira ngo uyigire uyunge niyagira ikibazo unakuze umenya gute utaziba hafi so aya marete yacu mu byukuri nadufashe arabe ingene baba hafi aya madini bazi barayabogora kuko buriya hejuru yuko ari dini riri mu gihugu neza cyane riri mu gihugu rigomba kuregisa ku mategeko agenga igihugu yego urakoze cyane ku muco uduhaye reka dusimbire hakujya y'Akanyaru nkuko biravugwa yuko hariho abasirikare kazi b'abanyamurenge bariko baravuga amajambo babifashe nk'umwiyamamazo bon nk'umwigaragambyo baje baravuga yuko biyamirije FDNB ibi bintu biragaragara gute kuko bavuga yuko habaye genocide kubera ko vuga amabarabara ndumva ndashaka yuko uda umuco kuri no bintu bo ntabwo ari hakujya Kanyaru ahubwo ni hakujya Rusizi nakujya Rusizi ariko nubundi nakujya Kanyaru niyo biriko birava kuko niho bariko barahama commandement abari hakujya Rusizi nta nubwo ari n'abasirikare ni banyokuru harimo abanyokuru basumba mama wanje barakuze cyane kandi tugomba no kububaha nuko gusa twebwe abantu tukiri bato ubu cankwe abantu bubu tutakizi guha agaciro umuvyeyi ntushobora gufata umuvyeyi nk'ujya ngo umutware mu mateshwa yawe ku nyungu zawe bavuze mu kubajene la fois passée ubungira ngo baciye bafata ku bantu bakuze bo oya uko biri kose nagaze cyo ndabivuga ko mugabo n'ureka ndabisubiriyemo sivyo bari abantu bariko barashira mu ibarabara bajya abanyamurenge bafise imiryango bafise abana bafise abishwa bafise abakuze n'ikitusa mugabo nta numwe barungi kajya mu ibarabara nta numwe abana babo bari muri Amerika n'abatari muri Amerika bari yaranje bakabakingira ntibaje mu ibarabara mugabo bagaca bafata abana naguma mvuga ngo bamurundi murantunga hakoze ndabise murundi none bamunyamurenge tubyituko cyangwa abasaba mu Kongomani cyangwa bamuturage ntavyonze akaba ariho bashora mu ibarabara ugenda mu yamiriza ibi genda mwiyamiriza ibi genda mwiyamiriza ibi nta mabarabara bigeze bugara ivyo ni ibintu abantu bariko rafatira hejuru batazi sivyo igisirikare cy'u Burundi caragavye ibitero muri Minembwe ndabigaruke ko mu majambo makeya sivyo kiragaba ibitero hama kiratanga ndabite temps de grâce umwanya sinzi no bivuga mu Kirundi
basaba batanze iminsi 10 bavuga bati umuntu akeneye kuvavanura n'inyeshamba zatwigwaneho yego nashirika ibigwanisho hasi yishikane ku gisirikare ca Kongo Yego. ku birinda by'igisirikare ca Kongo ariko uwuzi ko atazokwishikana uwo azoba declare neza yuko ari umugwanyi neza cyane iyo minsi 10 bayitanze bari mu gihe bari baronse amakuru yuko hariho imikangara batwaye mu gisirikare cyatwigwaneho ku nguvu itabishaka bacavuga ati rero uwuzi mu by'ukuri ko atari umugwanyi niyishikane hama bamusubize mu gisivire harishikanye abatari bakiye abarenga amajana 7 barishikanye yego izi nyeshamba rero zatwigwaneho zimaze kubona iminsi 10 batanze ihetse zica zivuga ziti turavye ingene FDNB yakenyerereye urugamba ntidushobora kugira iki kwatsa umuriro ntabyo twoshobora aha twese bagomba batumire bunguri reka rero cyo dusaba abene gihugu ahubwo nyabuna tubashire mwibarabara ku nguvu bagira iki bagire manifestation biyamirize igisirikare cy'u Burundi yego ariko rero hari ukuntu ubwenge budusiga sometimes hari ukuntu ubwenge budusiga baje ngaho bakaririmba ngo igisirikare cy'u Burundi ngira ngo bavyumvise mu mutangazamakuru yego ngo tiramirije ngo abasirikare b'u Burundi dushaka ngo bariko batwicisha inzara ngo barugama barabara ngo bagize ibikitusa ariko ko abarundi muri Kongo batitwayeyo abandi ntibitwayeyo bariyo kubufatanye n'igihugu cabo yego ahubwo icari kubaciza nuko bari gutuma basaba igihugu cabo cigenga bati twege base mutwereka handi hantu tuja kuba tuve ngaha yego nivyo nkomaze no kubwira abatanzania n'abarundi no mu Rwanda ndabivuga wowe uri mu Rwanda udashoboye kuja kuri linye ya FPR Inkotanyi tinakakite barakumesa ntushobora kugwanya FPR Inkotanyi uri mu Rwanda ntigikunda yego c'est tout ko muri mu Burundi udashobora kuja ku murongo waciwe na CNDD-FDD va mu gihugu gende ureke ko bavyongera na Tanzania niko kuko udashoboye kuja ku murongo wa CCM va ugende urondera yuja yego nabo rero nibareke kwirusha umutwe bareke gutakaza umwanya bivyimbye umutwe badashoboye kuja ku murongo cirombo yaciye nibagende niko bimeze irekomanda supreme yego urumva ni wabigira kabigura muri Kongo kibaze ko umugwanya barabigerageje nubakiriko rwose nibaza yuko bazohayisisa amahirwe yaramaze kubatakana no kuresisa niyo mpamvu rero ubona umwanya bariko baratakaza kwiyamiriza ngo FDNB ata preuve nimwe ihari nariko ndaraba sina interview ikiganiro umunyamurenge ari muri Etats-Unis yego yakoze ariko yiyamiriza ubundi munyamurenge urumva ivyo bintu ni kuvuga umunyamurenge muri Etats-Unis yariko ahumura amaso abandi banyamurenge ababwira ati bantu muri Kongo babanyamurenge biwacu n'abatari muri Kongo abenshi ndazi ko muteko muratahura umukino muri ko murakinirwako uwitwa Moise Nyarugabo ariko abahendagiza anabata mu rudubi bamwe mukajanga mugakoma amashi mukamushikira Moise Nyarugabo yatanze akaroki ingene abanyamurenge nyene bajya bariko yamiza FDNB bariko biyamiriza umuhari w'abarundi witwa Reditabara ni kiroberi kire muri Kongo Reditabara yarisha abanyamurenge mu byukuri benshi Reditabara yarabivye inka yarakoreye amabi abanyamurenge ku rugero rwaho abanyamurenge bazinuko Reditabara yarifashwe mu mugongo na Paul Kagame hagaze aho abanyamurenge bipfuza ko botabagwa n'abamayimayi batarababa wazarenda bigenze uko igisirikare cy'u Burundi kiravuga kiti no nitwokumira ko abantu bapfa turorera iki gisirikare cy'u Burundi gisimba muri Kongo gutabara abo banyamurenge contre aba Reditabara sivyo uyu mugabo w'umunyamurenge yabivuze aca avuga ngo twebwe abanyamurenge
nta musi numwe turumva umurundi umusirikare w'umurundi abasirikare b'u Burundi bakoze massacre kuri village nimwe y'abanyamurenge nta musi numwe ati gusa harigeze kuba genocide y'abanyamurenge mu Burundi mugabo nayo ntiyakozwe n'abasirikare b'u Burundi ni rero turiko turatangara uyu munsi kumva Moise Nyarugabo yubahuka agahimiriza ngo abanyamurenge twiyamirize abarundi magingo tuzi yuko abarundi ata village nimwe barakora ko massacre abanyamurenge mugabo bagaca baha intebe y'icubahiro Red Tabara yabiciye abiwabo yabivye amatungo yabo kandi nanubikiriko ibiro nivyo biri kubera kuri muno bwoko canke sinzi kari ubwoko sinzi kari umuryango sinzi kari communauté y'abanyamurenge donc ntibazi ibintu barimwo ntibazi ibintu barimwo franchement mugabo ndazi nabitahura bazoza ngira ngo bazokwicuza nkoje cyo mvuga bazokwicuza kuko ubwo bariko barahanigwere niwe bakagombye kwiyamiriza akabavira ku butaka bwabo sino abarundi babaniye neza amoko yose y'abakongomani ego urakoze cyane ku muco ugiye baduha kuri buri kimwe cyose twakubadije niba no gushimira cyane ego nanje ndabashimiye mutangaza makuru reka nongere nshimire rero abariko baradukurikirana muri kino kiganiro ndababwira ko ndabakunda cyane ufite ikibazo ni muri commentaire n'icyo kibanza twabasigiye kugira ngo mutubwire ama-ide yanyu mutubwire ibibazo mufise kugira ngo dushobore kuba twobishura yari MC Bentane kumwe n'umusesanguzi muri studio ndabakunda cyane naho ubutaha mu bindi biganiro ciao ciao sobanukirwa umenye itunga ryaranze ihanga ry'abarundi yaga uyagire aba